bakunze ibiganiro bica kuri Impamba TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Papa Teddy muri kumwe n'umwanya wo kumviriza amakuru y'ingenzi mukamuyashikizwa na Madame Ndayifukamiye Francine. Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana muteramanye na Francine Ndayifukamiye kuri Come Back to Jesus Radio, akaba ari jewe nyene nashizwe ku rutonde ko nca ndabashikiriza amakuru y'uno munsi. Amakuru y'uno munsi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize ubuzima Yosefu yabayemwo imbere yo kubona ivyasezeranye, nibwo bwaraye buduhaye umuco ko kugira ngo isezerano rishike ryama ryitangirwa n'igihushane caryo na kare mbere ngo umwana aza kuvuka neza atangurirwa n'ibise. Mukanya amakuru yiramvuye. Turasubiye kuyegereza mwese abakunzi ba Come Back to Jesus Radio. Hari igihe Yosefu yari amaze imyaka 17 aho yarota inzozi akazirotora, ikigeragezo kikaca gihera uwo munsi kugeza azibonye. Uwo mwana wa Yakobo yarose baja kwahira imiganda y'ingano nabo bavukana, barayitekera barayihagarika yose kirahenuka, hasigara hahagaze uwa Yosefu. Yongera arota izuba n'ukwezi n'inyenyeri bimwikubita imbere. Abo bavukana ngo bavyumve ishavuriraniga kubona mutoya wabo arota ashizwe hejuru ngo abaganze. Ikigeragezo ca mbere rero kigwanya isezerano rya Yosefu caje gutya. Umunsi umwe bakuru we baturukirije umukuku i Dotani, se yifuza kumenya amakuru yabo iyo baragiye, atuma Yosefu ngo aje kubaraba ko bari amahoro, hanyuma agaruke amuzanira inkuru. Aragenda, bamwe bakuru we ngo bamukubita ijisho bati ngujya karose araje, bati tumwice hanyuma turabe ingene tuzomunamira. Umwe ati ntiturinda gukora amaraso, reka tumute mu kinogo azogwayo. Bamuta mu kinogo ajanayo na rya sezerano ryiwe. Babungere bakiragiye babona isinzi ry'Abishimayeli bavuye i Gileyadi, bati reka tumugurishe n'abo bantu twironkera amafaranga. Bamukura mu kinogo avanayo na rya sezerano, bamudandaza amahera 200. Ca kigeragezo co gutabwa gikurikirwa n'ikindi co kuba mu buja. Abo ngo bamushikane muri Egiputa. Potifari umugendanyi wa Yosefu aca aramwigurira. Uwo mwana hejeje mu mashure y'intango yo kugeragezwa, acaja muri segonderi, ikigeragezo co kwifuzwa na inabuja. Segonderi irangiye acaja muri kaminuza y'ikigeragezo co kudenderezwa, bamujana mu ibohero. Isezerano ryiwe agenda rijanye ngo ashike mu ibohero. Umurinzi w'ibohero amugera kugaba abafungwa bose. Aho rero yaratanguye kwimenyereza ico bita stage mu kinofunofu mu bijanye no kuba nyakubahwa. Uwo mwimenyerezo wabereye mu ibohero urangiye kandi yabikoze neza, Farao umwami wa Egiputa yaciye arota inzozi habura uwo kuzisobanura. Uhereye mu buseruko ukageza mu burengero, Farao ati noronka uzinsigurira nomuha iki gihugu akaganza naho mu rugo rwanje bose. Yahejeje kuvuga ivyo nyene isi n'ijuru nyakubahwa uhoraho yahejeje kubisigurira Yosefu. Babuturumbura mu ibohero, abari wazisigurira umwami acaramutwa ico gihugu ca Egiputa, mbere naho mu rugo rwa Farao iryavuzwe riba riratashe, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Yosefu barashikijwe amasezerano yiwe. Tumira amate mukanya tubandanye nano makuru yacu. Abatari bake munsi y'izuba iyo bahuye n'ibigeragezo bata amasezerano, ariko komeza wizere isezerano ryamye ritangurirwa n'igihushane caryo, ariko igihe kikagera ligasohora. Mu gutanga umuco kuri inkuru, reka dufatire ku karorero ka hafi. Bamwe baremerewe ko bazokugwa mu bukene, ariko ubu hari ubukene butagira izina, kugeza aho hogira uwo babarira ko basezeraniwe ko bazokugwa mu bukene boheva bibaza yuko basaze. Hari n'abaciwe mu miryango ariko basezeraniwe ko bazokongera kwemegwa. Inyuma y'ayo masezerano rero urwango rwagumye rwongerekana. Hari n'abemerewe ubuzi bwiza none na dosiye babuze aho bazitepoza. Hari abemerewe abagore none nabo batelefona bagomba kubabaza ntibabitaba.
hari n'abemerewe abagabo none kuva basezeraniwe na telefone zabo ntibasubiye kuzibonamo n'akamesaje. Hari abamaranye iminsi imitwaro yo gusengera abagwayi ngo bakire aho kukira bagatera baremba. Hari mbere n'abasengera abana babo canke abavyeyi ngo bizere Yesu nk'umwami n'umukiza, nyabuna umuntu atanguye kumusengera ivyaha bakora rimwe bagaca babikora gatanu, agaca agira ngo Imana ntiyumvise. Yaravyumvise, iyo ni inzira yo gutabagwa y'urugamba rukamvye ruba rugiye kurangira. Si ivyo gusa, hari n'igihe umuntu abura ivyo yari afise atari mu ntumbero yo guherengetezwa ariko ari mu ntumbero yo kongerwa. Yobu we nta n'isezerano yarinze gusezeranirwa, eka nta n'indoto yarinze kurota. Ivyo yari atunze vyamuheze ko araba, ariko babikurikiranye neza amakuru yiwe batubarira ko yari intango yo kongerwa, kuko inyuma yo kubura ivyo yari atunze hakurikiye kubironka incuro zibiri. Mu kurangiza amakuru y'uno munsi, igihe umwami Yesu yasezera abigishwa biwe yababariye amajambo menshi, ariko arenza kurivuga ngo ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Yarabona ko hari benshi bazokwihangana imyaka 2 ibisigaye bakabivamwo, abandi bakihanganira ibigeragezo bitatu. Ati ndahwanije, ariko aho bigoreye Uhoraho ntazoraba ingene umuntu yatanguye, ariko azoraba ingene yarangije neza. Amakuru twabateguriye agarukiye ngaha, tubikebanuye tubipfuriza guhagarara neza mu bigeragezo, kuko muzi yuko isi kiriho ibihe vyama bigenda bikuranwa ku muntu, hamwe aranezerwa ahandi akababara. Francine ndayipfukamiye nariko ndabashikiriza amakuru, ndasubije mikro. Tuzoba dusubira nibasubira kunyizera bakandukana amakuru yo hanyuma naho ubutaha. Murakoze.